Yesu Kristo. Banza murekurane muri mubiki. None habaye iki? Uyu ninde? Agenda atoya umukobwa wawe. Sorry. Weta. Aha. Ndinde subiramo twumva. Wetu. Aha. Mu Kirundi kizima. Ufinda yande. Genda fisinda. Wetu mbwira ufinda yande. Genda fisinda. Ufinda yande. Umukobwa wamaje ndega tonda. Genda fisinda. No, wetu. Numa nibiki wewe? Nibiki? Okay, that's all right. Sasa kumva ijambo rimwe inda ni yande. Ntabindi. Basi wetu umuntu basi uramuzi. Mugo munyagiriza amata sibyo? Nakubwira hano je tuzinaniye nawe. Sibyo? Okay. Ukibwira ni yande. Reka wasi mpezezo gayaje. Kamare tugenda. Reka kamare. Nimureke nimumenje kirahuri basi Yesu we. Yesu Kristo. Tugende. Abagore babiri mu ndwimwe sisho kurihangana sohoka. Aski? Okay. Sohoka. Ngo mubisemo kabiri uransohoye. Sohoka. Mvirize. Nimureke ne baje. Nukwenda kurahiye. Je ndakubwiza ukuri. Umunsi urana umunsi wamenye ukuri. Urana umunsi wamenye ukuri. We tunakubwiye uri umugabo wanjye. Kandi urana ibyo byose uko birambaho. Urana ibyo byose. Somba tugende. Uko birambaho ko ntafise amahera, sibyo? Umunsi narusa amahera. Yaba nari umwana wazirano se no kuransora nkoko. Cyangwa umwana Yesu we. Sawa. STV, every story matters. Hello guys, j'espère que vous m'aidez neza. Ama part de meze neza nugo bavuga ngo nta umuntu abora ama challenge. So ya mugabo today rero mwibaza ngo nibiki. Reka kwanza mbanze shimira abafana ba STV mwanda mudukwikirana mwanda mutuba hafi. Ndabakunda cyane. Rero aba uyu muhungu mubona ni musaza w'uyu mukobwa. Sivyo ndabivuze ko nibyo. Kakako musaza uwo mushikawe. Yego ni sister. Nekwikura kandi musaza mushike baramubamiza inda none. Ubwo nivyo nkeneye kumenya kubera ibintu vyiwe navyo ndatahura no. None kwanza we numvise ngo we tumurazi nani? N'umugenzi wanje bose. Kuri hwi. N'umugenzi wawe? Cyane. None kubera ko afashe musikawe donc kubera nk'umudandaje kweri. Ya je sinamudandaje. Ubwo n'ukuntu uwo munsi byagenze navyo namenye nanje nagiye ubwo nabiguyemo sindabitahura no. None. Nurabitahura kandi ari batumye donc mushike bamubwira nk'ivyo bamubwize. None ko ntamutanze ngo nagende babigirane ahubwo gusa sister nawe turakwiye kumenya ivyiwe kwanza kugira ngo tubane tumenye ko ari wo mwuga asanzwe akora canke uwo munsi byo hari ibindi bintu byabaye. Kwanza dambe kwanza unaitwa nani? Nita Christine. Niga Christine kwanza turi muherukanye. Kuva hano ari ndayiwe ntiduherukanye. Cyagenda unibikunda. Usanga rero ku blouse. Sinibaza. Nibaza kandi utamutora. Joshika kwenda mu telefone. Basi hoho wamenye gutukufisa ndakomba mata hamna tadalili ya mimba kweli. Eregira cyari mu mezi matoya. Babwiye kufisa indwi. Oya ni nk'ukwezi kumwe. None nk'ubuhoro isi kwaza kwemera. Donc basi ufite urumva deje nta rukundo rwabayemo. Nta rukundo rwabayemo ni ibintu byabaye nka accident ndibaza nimba byarabaye naho nyine. Accident ibaye ugonzwe n'ugonze haba umwe yihangana ahabera uwundi. Rero baza ko sister atagenda babane kuko twemera ntwo tunga umuntu adafungura. Cyambere na mbere twe twatangiye kumurunga kwa muganga tubonye adafungura. Tubwira rero ngo jewe ngurumva ngo injya ngo nazo nkishaka mwimisi kumbe hari cyabaye tuta. Donc rero n'umuhira rero barabikemye. Muhira barabikemye uko abavyeyi batangiye kubona uyu adafungura neza. Kaguma yinyegeza bahenda ngo aragwaye izo ngwara umuntu ashaka gwara umwaka wose adakira nizi. Dukoro mere ko arasanzwe amenyereye ibintu nk'enivyo ati wewe genda kwa muganga kwanza banze turavye ibintu vy'iwawe. Naho rero bamukema basanga fisinda. Ngize nkuko rero numva ngo ni ya wetu Ego kweri mujama kweri niwe yakoze ibintu nk'ivyo. Nico gituma rero je vraiment ndababaye sana ko sister wanje byo sinabishaka ko byo muba kugiye kibe kitaragira ngo agere mu bigero. Hama dutorage amafaranga nyine tuyagire suko bimeze. None kwanza mushike yavuze ko wetu ngo bahurije mu mageto. Donc ntazi aho witaba we ko watuzanye ho baba hehe.
twamaze gushika ngaha turi nyine dusa n'abari wabo ariko abahariya ngaho none mushike kukiba mutwara amageto kweri jewe ubwo nibaza ko bari basanzwe babizinanye mu cyo ituma je cyonyereka we tutwovyimarira kwanza nisaza ko bari basanzwe babizinanye ko sente bitahura none yamujyana mu mageto gute yine ukajyamana n'umuntu utazi ni wabo ivyo birabaho wibaza ubwo sister abari karazanira vy'imyaniko ngaho ivyo sivyo nta nubwo genda navyemera ahubwo sanga bafite ahantu bazinanye hariya tutazi nkuba akwanse umse musaza yavuze ko yanyu utari butaye ucu bigenza gute gashaka ndamenye ico nikorera wewe kwavuze juste ibintu vyawe tu kandi umengo urabizi mwonesyo nini cyane urumva ho nkubise akiyakana indamu ya sister wawe man bitendekaye kandi wanyumva ko ari soko habo oya atavyemeye kandi uyavyemeza neza ko ari we catuma umusigarana nuko muhira twende ushaka gutunga umuntu afise indate natazi nuwo baryamanye yaba vraiment birabaho ahubwo sinza ko sister wanje afise n'ubwenge na butoya ahubwo gusa muga kaka wanje bari bazinanye ndi ubwongira niwe yari yamuhaye na mape bari bahinga nimero kwa je nta bintu ntahura none boca banyirukana gute je itambere kimwe kugawe tundamumenye byavuye kuri unyene none nakubwiye ko je twamenyenye kugira ngo ndakuburangire we tumujyamane vraiment nani umvise ivyo tamwe kuzana none reka je sije nakubwiye ngo ni mujyamane none je nagukuye impuzu none Erega narinzi indero ufise yuko niyo abagenzi bawe ariyo bafise mugana sanze mwese ahubwo ngira muri kimwe nawe waranikiye amenyo rero umaze kumushika ku cyaza ngo usanga nawe ntiyanika hadutwaye turabe ibintu tugende kwanza bisigaye turabisubiramo Jesse ubwo se nabitahura n'ivyikura avuga kwanza numva ari ngorane kwe mbavuze n'urupangu ninganye twashitse mani yewe uhazi gute numugenzi wanje sawa rero gase namubwiye ngo gutera inda gende rero muma mwanikira rero je ntanda twavuganye ko agutera kandi n'uwo munsi mwari kuryoherwa bisanzwe ivy'inda ntavyo twavuganye ngira nawe zitera abandi aje no mushanyura nanje uriko uravuga ngo nije none namubwiye ngo agutera inda rero ega twari tuzineye nivyo kandi we nakuzanye nkuko tugiye kuraba umugenzi wanje mugiye vyabaye mu nyuma je nta ruhara nabigizemo bivuga ngo wewe ahubwo wari umushuhiye watomboje ko wari umubonye tena ngo n'umusaza dodora rero kubera wowe wari uhamenyereye numva menga n'ibintu bariko baravuga sinzi drabudo oya ntavyo kudodora nimba ari kwa wetu ahubwo Imana irafashije twinjire wari usanzwe Sawa. n'ugo cyane twinjire mana yanje Yesu Kristo nimubanze murekurane banza murekurane muri mubiki none habaye iki uyu ninde nuvuye ndiko ndabaza uyu ninde mbabarira wetu bese mbaza uyu oya ninde je ndabaza mbabarira uyu ninde je ndakubaza ikintu kimwe wari uzi uko ntazamenya ahantu aha je hano kubita umuntu wari uzi yuko ndatoya umukobwa wawe sorry weta aha ndinde subiramo wetu aha mu kirundi kizima Wetu, aha. oya ndinde mu kirundi wetu kandi ntunkoroge ubwo nawe izina ryawe ryo kuri ninde igikirundi ninde twubaha ndakubaza urashobora kuza mu rugo rw'abantu utazi n'ibyo bibereyemo ukaza ngo sheri biki none urinde kuri wetu my husband n'umugabo wawe ndiko ndakubaza uyu ninde kubera ko utashaka baby mubwire baby uri gipopi jewe kwanza okay mubwize ukuri rero none ukuri mushaka nukaye mubwire ko ndi umugore wawe uyu ninde uyu nashitse kumenya mbega wari uzi ko ntazamenya ahantu uba okay uyu ni uyu hama we ni uyu je ntunzi yibutsa basi ngira ngo yarabore cyangwa wazimiye su uri kurarondera oya urazi wihenze umuhanda basi wihenze umuhanda imbize yani hajya hariho ubuntu bw'ubusore wowe kugira ngo uze ngaha mwinjire mu Kwanza idahera. hari ivyo mwari mu bibi kwanza ufite uyu mudada je yarandondeye ambwira ko ufite ikibazo na wetu ubicise n'umusaza wowe ntawuzi ni sawa umeze neza fresh kwe none bigenze gute muze nibisanga bigenze gute uyu ni musaza numa okay uyu ndamuzi sobanurire wewe uyu ni musaza uyu yarakubize waramublotse wamuteye inda
subiramo gatoya sinzi ndabyumva neza sinzi subiramo gatoya yamuteye inda donc juste afise inda ya wetu uyu afise inda ya wetu wetu ufise inda yande Genda afise inda. wetu mbwira ufise inda yande Genda afise inda. ufise inda yande umukobwa w'amaje nde gatoya Genda afise. no wetu Genda gira inda none. kubahane Ndumugorere. kubahane Okay, ndumugorere. No, Ndatwaye inda reje. kubahane umukobwa witwa gute None yaguteye inda ufise inda yiyo make sure ufise inda yiyo arabizi wenyene kubivanye n'ama message namwandikira wenyene arabizi kandi namubwiye niyo umukobwa mpamvu yambrotse umukobwa ko usa n'indaya biraboneka wewe canke wihenze ego usa nk'abantu bobo bishitse nkabandi ndaya wowe buri giki ukagenda umugore w'umuntu kandi uzi wubaha sivyo cerekana yuko uri umugore w'umuntu ni giki usanze mu rugo rwanje sivyo twubahane none wetu waraba mu boss man umukobwa sindakuzi nanje ntonzi sivyo sawa utusha kumbwije ukuri kose utambwije ukuri je urambona Ukuri none vuga wetu vugisha ukuri rego mubwije ukuri Ndabaza. Okay. umviriza wetu turagucanganya abantu Okay, umwe mushaka ukuri nyabaki. Kwanza ukuri uyu mudemu uramuzi nta muzi Okay, anzihe wene. Na oye, jena namubaza none si television mwazanye kugira ngo mumara amaze. wasi kukumara amazi Ubwo umviriza Okay, manza munyumvirize basi none. Vuga mwese renda. no chaha None ntimuha umwanya. ego umviriza turagushaka chaha kumva ikintu kimwe sawa no magenda umugore wawe uravyemera Ndavyemera. sawa namba ndumugore wose kumenya ijambo rimwe ryonyene sivyo ntiduhareze nawe uyu mugore niki kuri wewe Umwana wanje ari he? Tuvyore dosi. Ah, ah. Umwana wanje ari he? Tuvyore dosi. kubahane Oya tuvyore ivyo dosi. vy'umwana wose twe twavuga kanya television nziza ha uyu mugore niki kuri wewe Tuvyore dosi. mbwira uyu mugore niki kuri wewe Rero uvuga polipole tukagabanya amanyama. ubahane Jewe uyu mugore niki vugisha ukuri mon frère ah man vugisha ukuri umviriza shiranga. ndakumva none sister wanje ntumuzi Okay, uca muzi ne kamera cyangwa bimbwire je nyuma ya kamera urambwira umugore niki kuri wewe Basombereza. Ingo nakubwiye basi nabugize ukuri. Jewe uyu muntu ndamuzi. Uyu duhurira mu nzoga. Mwifana nta inzoga peut-être sinkene ko bose bamenya ko inyoze yenga. Jewe uyu ndamuzi. Mugabo rere kuba mbwiye kari mushikiwe. Sinosha mparira kuko uyu mugenzi wanje. Ivyo rero karambwira nanyibutse ahantu tuzinaniye. Vyonyine vyonyorohera. Uko jewe nta kintu na kimwe nibuka. Ivyo ngo ko ofisi ngo afisi inda yanje wagize nteje sindiko ndabitahura sivyo? okay basi nta hantu nahamunzi Basi nyibutsa. na nimero yanje ufise Nyibutsa je. zana telefone yawe zana telefone yawe ndakwemeza Mada telefone wanje uri he? wewe please mbwiza ukuri mbwiza ukuri uyu ninde kuri wewe mbwiza ukuri uyu ninde kuri wewe Je umviriza basi. Je please ndasabye kandi je ndiko ndavuga niyoheje imbere ya kamera muzimye kamera basi muzimye no nakubwiye Umviriza shaka madame. ego nakubwiye ego ni madamu wawe sivyo Okay, je nta wenzi basi nta wenzi. none ntakuzi basi Je nta wenzi navuga yihenze basi Okay, nakubwiye ngo none ndakuzi rimwe cyane ndakuzi kabiri. Cyenda kumenya. Okay, vuga basi aho ndakuzi. hano sister wanje n'umusazi None sister wawe ora mu presence ko umviriza ndakubwire umviriza Aho nagenda bihevye sivyo? Ngira rero ndamuzi he? okay dada we mwamenyanye gute n'uyu mutipe basi mwahuriye hehe je navuze ngo Mabuje reka ndakwemeza yuko je nawe tuzinanye nazane telefone telefone hari gushaka gutora nimero z'umuntu muri bisi sivyo vuga mwaho tuzinanye rero no manje none gatoya mukobwa nakina kimwe ngaha muri aya masasa kumva ikintu kimwe Okay, numa nibiki wewe nibiki okay, that's all right. sha kumva ijambo rimwe inda ni yande nta bindi basi wetu uyu muntu basi uramuzi None je ndababaza. Mugo munyagiriza mada sivyo? Nakubwira hano je tuzinaniye nawe. Sivyo? Okay. mbwira ni yande ni yande vugisha ukuri avugisha Vuge basa hanze. Nazi navuga hano hanze. Bikora kuduteranya. Sister wawe. Neza. kwambira ko sister wanje yoba None wowe ni urekrama cyane sister wawe. none ni yande yonde yarayiteye none Okay. None navuge. Okay, wowe tuzinanye. Okay, tuvugane he? Cyane nakagambane ngo ndagutwara byakugambane. twagamaniye None ndagutware hari icafye. ndagutware Okay. turagenda tujaye birakunana gutasoye Mada. birakunana gutasoye Okay, umbriza basi, umbriza sheri. Kagushavura se. urazi
urazi wetu ushaka ibintu byose ndavuye mbere kamera Okay, oya, ndekura sawa. None ushaka ikibazo? no shaka Okay, kumenya niwe. inda ni yandi Okay. mvugisha ukuri Shaka basi kubiheba sishaka kubiheba Jewe wowe uri kurambaza sivyo? Nawe ongera umumbariza ahantu agutomorere ahantu yavuze ko mahore muri ghetto mugenzi wawe Okay, yo geto nakubwira aha hantu kugira twari dushikiyeyo Uvuga iki? no Tuza byagenze. kutamenya ko Okay, ari basi gisi. nabitubwira imbere ya kamera. Okay. none we mwaryamanye atanu ubwenge ugira Okay. nta bwenge wari ufite ndaba ari ikintu kimwe kugisha no kwibagira umuntu mwaryamanye ndekura ukamubagira ndekura urazi ikintu kimwe jewe Kessy wowe iyi nzu Okay. No, Okay. ndakura. Sawa. sinkeneye Okay. ndekura urazi ikintu kimwe Oya. ndekura Oya no. sinkeneye amajambo yanjye nawe urazi ikintu kimwe wetu ibibaye kakabi ubwa mbere nabonye umukobwa agitana ngo ni umugore wawe sivyo ufite inda yiwe jewe wetu urazi na gutoya amadrede ataraba amadrede wowe wetu wana gutoya amashati ataraba amashati wowe wetu ubu rero sigaye numva umugore wa ubu naho ubundi nango mwahure mu mageto wetu sokera mu nzu nagutoya urazi no mbajana no mu nzu sa basi sorry gato basi makajambo kamwe basi sivyo makajambo kamwe basi umviriza hari gihe usanga n'uyu umviriza Miri, jayika ndakubwiza ukuri. nubwiza ukuri jewe ubwiza ukuri umugore wawe bari mwisamburira niba umunsi je ibi uko birabona batanu sivyo bikubibona isi yose sivyo kandi n'ubundi naho byatangwe byamaze gutangura bamaze kunkamera ntawe bifuta nano bangore bifute ntibishobora manzure gato jewe Miri ntugire uruhande uhagazeko nabibonye ufise undi uruhande uhagazeko jewe kugira mbe mu bibazo nari ndimwo urabizi aho byaciye yego ndabizi none warahangayitse none bashobora kuza kubomora ibyo babomora. Okay, vugana n'uyu mukobwa ambwira ati je ndakuza byagenze uko nagoye histoire yose none katagomba kwitobora uyu muhungu ni musaza yavuze ngo yamuhaye pasi Okay, basi umviriza ubwire nasi kintu na kimwe cy'iwawe mwebwe ba journalist n'amakamera musohoke nawe wetu musohoke n'umukobwa nicyo nkeneye cyonyine n'ubu Okay, basi mbona musohoke mwese sinshaka umuntu Ubwo rero, n'umwe sinshaka umuntu n'umwe muri iyi nzu musohoke isezerano Naze tugende. umviriza ndakura nawe ndakura nagutanga sa basi aho wanjanye ubwa mbere n'ututi nta kintu cyo Kora kugwana uburofa umviriza Miri cyo kugwana Miri wene wabaze ngaha turagenda tujanye Miri je ndazi neza ndisuye neza ko hari hingo nyinshi zisambuka kubera amaplan baba bapanze bakaca baza bamaze kunyenya bona plan iyo ni plan reka wasi mpeze zoga yaje ndakamari kamare tugende reka kamari nimureke nimumenje kirahuri basi Yesu we Yesu Kristo tugende none dada kwanza mana yanje ibyaye aransohoye nabivuge aransohoye ego canke hoye musohoye ino nzu y'uwanje ntitwayubaka nje nawe urabizi abagore babiri mu ndwi imwe sishobora kubihangana sohoka Okay. sohoka ngo mubisemo kabiri uransohoye sohoka impuzo ngende genda zitware sohoke kandi ekura sohoka ndakurekura kubera makureka ni muzi tutaye umviza rero wewe urashaka kunyanganisha n'umugore urashaka kunyanganisha n'umugore urashaka kunyanganisha n'umugore ndarabaramubise mati umviriza barankubise soko siko gatatu tugende no konsena ubwo munkubise wanda fisinda uyu munsi muhira tugenda dutahe basi basi nakubwiye izi dread ntwara turamenye Mada. je na wewe basi kana sezere umugore wanje basi turamenye shit umugore yakurekuye yavuze ati gutwara ndakura ndende urariko ndakura ndagutera amakofi rimwe sishobora rimwe ibyo kugwana ntibishaka kuba mu kabiri urariko Yesu we mana yanje umviriza nimurekane baje je ndakubwiza ukuri umunsi urana umunsi wamenye ukuri jambo nari mwe Wana umunsi wamenye ko- wetu nakubwiye uri umugabo wanje uwo munsi kandi urana ibyo byose yuko birambaho wana ibyo byose somba ibyo byose yuko birambaho kuko ntafise amahera sivyo
umunsi narose amahera yaba nari umwana wa zirano sinzi kuransora nkoko canke Nenda- umwana nenda apenera sinzi kuransora nkoko nimugende basi nimusohoke dusohoke tugende ego turagiye turasohotse ubugenzi bwanjye bwazokorana na sister wanje ubura ko ntwaye uzofasha ko musumya kumusumirira muzo hariya mwibara mwahuriye mugende muhurire mu madam Biriza wasi hariya mwahuriye nimuze basi yesu we shaze ko umuntu w'imbwa nkuko okay ndumuna wimbwa barantwaye ndumuna wimbwa wowe kurusha madam Biriza madam umbe yambwira mana yanjye none sister okay wanje nibakubwire bantwaye ngo none sister wanje bagutwara kwibarabara hehe ni tubana musa hehe urafureka kazodukwira none urankubise narakwibwiye kanje nyene mwahuriye mana yanjye madam yesu we sawa STV, every story matters.